amateka je ntayazi none man reka nirire show man wowe byihoze makaje nyenda mwifatiye kuva no munsi jusqu'à la fin azombera mama babana banje be niwe wumba mwo ni kimwe nivyo uyu mwanya nyene wowe turazi naye afu mwambaye nibisa kwe unaona wewe ujeje gusambura narabo ingene washwanye kurya mu ujeje gusambura ukundo bakunda nshaka wewe kuna nibirara basi indi kirara jo maisha yako brother wowe ni achi ndeka man wirire show apana show uyu numugore wanje uremeye kubora gupfa acha kwanza man urasubiye man urasubiye STV every story matters. Yes TV fans muraumeze bien nanje meze fresh nkuko mubizi ni wa musore wayo no muvumbuzi mesha Mr Solution na ni mazina mesha giye atandukanye ministre wo kuvumbura ministre wo kubahuza ministre wo gukora byinshi bigiye bitandukanye gumana nanje rero dukore umutsi ikinzanye niki nagashonje kubereka je na parkinze hagimoto sinzi ko mubibona urumva na parkinze hakimoto ariko ku ruhande namaze kubona umuntu ni Brown umwe wa mudanser akunda abakobwa kubi azwi mu biyashu byinshi sana ari muri aka gakobe cameraman ngo banze uberekane ngo tusoboke berekane ni kuvuga yuko ari kumwe n'umukobwa ndiko ndaraba ntabwo ari umwe nasanga bariko barasambana kandi si umwe nasanze yateye inda asa n'umundi mukobwa rero umujama arashobora kuba atavyorosha raba hari amaguru rekana amaguru hari urababona urababona bajya rero ni wowe ngo majenge nenda baguye utumbereze gusa umvise utumbereze twagiye unkurikira Yes TV fans muraho mumeze bien tubahe show after show nkuko mubizi bambaye ibisa bari concorde Jinxi Blanc vipi bro poa man kwa mufani none kwawe turamushika oya mushikanje man ikivyo bintu sawa ari kumeze neza kimeze fresh sister ni bien ni bon ko bagufasha ubu nawe ukavye en plus dosa mu gakobe nkaka nyene none birakora vyo mu gakobe man muri ino none kwanza man kwa uje gute je nubona imoto yanje kuri hage none haramukije n'abantu uje uzanye na makamera no vyagenze gute baramukije yaso wambye uko fresh man niri yakuzanye nga nizanye no je bashaka umuntu ibe n'umukunzi wiwe uri mu vyabo ko kinzanye ico nashaka kumenya cyambere nakimenye no mukobwa mushasha kuri wewe none birakora umva uje kuraba aje abakobwa murakundanya ariko murakundanya man yo ni jibu man murakundanye munapendana sablazi bitugane lakini sister murakundanye ndababwira ibisanga byanyu byose ko ndabizi ibisanga by'urabizi ivyibiki uyu uramuzi neza none azi none uramuzi bien ndamuzi urazi wa mbere ko wamuhevye umuhora ngo akunda abakongo yabava ugatuvanze reka ugatuvanze birashaka none eka mbaze kwanza wowe ujeje kumenya amakuru y'abantu bose wamuhoye ko yakuvanze mbewe ivyo navyo urabizi vyibiki umesikia sauti gani anti jenda kumanga au kumwenge kwanza chana mko muda kwanza sitaki kusema sana mengi si wewe si watu wako ngomba mtugeni au tuge mu nyumba uzoyirira wewe nyiri anti ubisigi abwo anti ndije mchu wapi anti agumba wapi Gumbuikure Mekuzama amaboko ahubwo maze kumuvumbura ari gusambana nande mwigete abakobwa karaba nande umukobwa nimba yitwa nde icya kabiri amaze gutera indarana yihakana tumuvumbura nadukubita ndi shuwa ivyo ndiko ndavuga biri yego kinini cyane uva nkuye ikintu kimwe rero umukundo umutsi umva nkuye anti sivyo wowe nshaka kwambia kila siku kila misi yose ndakubwira sivyo je rino nkiyakantu ushaka kumva ikibazo ni kimwe birakuraba abadansere bamye babavuga kuva kera kuva ugiriye nimba ari muri Band Boy sinzi ko ari wakuye utwo dusifa bebe nkubwire shusho oya navya bebe banze uvuge kwanza neza umva nkubwire man mugakobe vraiment birakuraba umva azi yuko ubu aho hantu hose abari je ndahamenye ure yaje ngo bonje mugakobe umva nkubwire umva ziramukurikirana rero none ko ari kiyashu uyu mutipe sinzi bro habo mbye shatu bivuganye ivyo wacu turupanga akarere narahinduye nasanze uyu mwana ni uko nzabona gute kwanza man ni mwiza si bibi ariko wewe nzi ivyo uri kurigirisha ariko wami uvuga kuva kera ngo jewe ngo natuje ariko arakubesha je nama nabahanuye ni mwumva umukobwa navyo kubateranya uyu muhungu ni kiyashu cyagute uyu ni ndaya mbaya none waje kunuka ese naje kugutuka niba wabwiza ukuri wowe urakunda abakobwa man andi nkene unyereke umukobwa umaze kumufatana okay
Okay, tunafanya hivi sasa eh? Wewe tunataka ni wali watu uwe tuingie. Sawa. Kwanza hapana si demo wako. Wa nani? Sasa wewe ulimwelesha mimi. Wa nani? Blaza. Kwa mbele ije upango. Kwa kwanza ngoja bro. Bini ije upango. Kwa mwana wewe Hansi. Sikia kwanza nikwambie bro. Mimi nayaga hisi mimi nakuaga. Nagisi mimi nakuaga. Bisha wewe beza. Alikupiga wapi yakukubise yeye? Ya tumbere juku. Haya nyene hakata. Mama yangu. Na egana bambere nabavumbe. Reka kwanza amaye tuvuga ukuri reka. Iyo umuntu ubwira ukuri wewe. Umva nkubwire muri umwanya turi mu vyacu. Tubanga projet yiwacu. Projet gani woragira ama projet. None kwera iki? Wowe urigera mu mateka uramaze kugira projet ku mukobwa. No wateye inda waramwansi. Sigwa njijana. Ja sigwa nje vrema. Sikengeni yako man. Canke ni gwa. Be. Ubu rero tamwe kuzinshirako. None umva nkubwire shusho numumvize sha. Uyu numuteranyi. Umvize sha nakubwire mu sister je shaka kuhangayika kuteseka ndakubona. Uru ruhungu nurubandi. Raba couple kunimeze. Twambaye bisa kwanza kesha. Ni kubahabura wewe. Turakundana. Tunajuana. Hapana bro umva nkubwire. None man ko nikira siko nifuatilia mimi blaza wangu. Mimi nasema ukweli. Ndavuga ubu hoto turi bunduka ari hafu. Nachira maisha yangu. Oya, je shaka kugumona nabana baba. Umva nkubwire ikintu kimwe rero sivyo. Kwa mudana isa. Mu kwezi kumukunda n'abakobwa 10. Umva basi. Wowe byihoze makaje nyenda mwifatiye. Wowe uramukunda rero. Ururimwo fresh. Ego. Kandi urashuhuje nyene abakobwa bafite ubushuhe. Turi romantique. Wowe mufize kumugaminya baki. Unaona mwanamke huyu kwanza nampenda. Pili yeye ndio malaika wangu sasa hivi. Ndio kila kitu kwangu. Kwa sasa hivi umva ejo ni ungine. Umva kuvino munsi jusqu'à la fin. Azombera mama w'abana banje. Be. Nigikurakora kugira ngo ayo mateka singonga nabivugira ngaye imbere ya kamera ya ibindi ko wabivuze were wa ururimwo umva waryohewe nyene urateze ngo ufise umusheri nawe ufise umuntu w'ikiyashu indaya mbaya none mani kuntu none mani uramubwiza ukuri na mungu inda yabaho wewe uri gikiri batukwize mu kwezi kumwe abakobwa 7 Yabwiye yarahindutse. Ure nawe rero urasiri ko yahindutse. Umva rero. None wawe ndi wari kumuguma ko yari guhinduka. Wahe nteye guhinduka. Yeka kutuvangira. Nkuye yakubeshe gute? Namubesha vyiki. Je ndi true. Ndavuga ukuri. Wewe ubesha gutabakobwa bakabeshe. Ndabesha ni iki? Aha je natuje rero bimenye. Cyamubona Madrid ngo acamba muri band boy mugaca muhabu. Bro so guhabuka mapenzi sio Madrid, mapenzi sio dance, mapenzi ni moyo wa mtu bro. Wewe sasa uko na moyo. Anatoshimiane basi. Uko na moyo wewe. Wewe unakwiruka umusangi. Akwiruka none munavangana. No birakuraba man. Yahindutse vyawe uko je ndamuzi amateka yose ndayazi. Je ndabagora kuko wewe aha wapfuye wapfuye habi. Uye muruza uragiye. Kandi uri kurantwe ngo ndi muzi uzorira ntuzonone uri kuririza ngo yaramvanze urarenga icyo ndamukundira kweli. Uyu muhungu igeso yiwe ya mbere ndamukundira. Abandi ntibabemera imbere ya kamera ariko uyu muri kumwe. Nikuvuga no kugubinura kuyo kubinura na mariage yo yisinya nk'ubujyaje tuzoyigira niwe wumba ngo ni kimwe nivyo uyu mwanya nyene wowe turazi naye afu mwambaye nibisa kwe murakundanye kwe muri tro turi muri tro muko mu mapenzi shosho umva muri ukibona na telefone yundi muri ukibona ndaje muze ndaje telefone aha ndaje n'umukobwa umva ko avuze muze ndashitse n'umukobwa ndashitse umwanya guma ngaho uyo n'umusheri unundi mukobwa telefone n'umuboss raba ibiri kuri fondekra kwanza umuboss ashaka ni wari kureka none ntumubona ni wari ari kureka ni wari kureka kumushirako no ndabushaka ko nyene none muvanye ucuhindura inzira ni wari ari kureka nawe uri ufise tugahunda nka dutatu oya uyu ndamuzi ntumumvirize uyu ni gateranye shaka mumvirize ndabitswe gateranye nanyi SMS yego ure murashusha imbere muko muranyemeza bongo mundisha imibu ariko birakuraba ejo nibihinduka wewe utapata hii siku ahubwo utapata ubu nka wewe maisha yangu ushafuatilia sana utapata yafasi ona sawa uyu atani tulie naye abandi bose uhebe abana imhevye narahevye urisiri basi bon birashobora ko yarahindutse urisiri ko wabihevye neza na neza yo mana yanjye bafana ba Steve muri siri uyu muntu ko yoheba kweri bwabo bandi abafana muri aya masaha umuntu yimuka mu nzu umuntu gizibiri kubera kuguhindura abakobwa ugasanga no musaba muri ntuze cyaba muri ntuze urabaza baharaye ndavumbura kimesha kandi nkuyuje je ryari muri yindwi ndamukuzanira ariko umuntu ndimukunda uzonkura he uko nahindutse wahindutse uja handu oya ubu ufise uyu wenyine nta wundi uzomuvangura isi ubona gute mtoto wewe malaika kubasi
ko jewe nta reka kwanza kumufata umviriza banzu reki je shako kugwa habi uri kugwa mu ruzi banzuze kwa ku ruhande twivugana kandi banzireke kwanza kandi dushwa je shaka ko umaze reka basimugana nabo mu moto oya nibikunda umunota umwe nibikunda uri kuragwa habi ari kipe na n'umupfuye wewe niki andi bashaka ndeka nifire basi ndakureka reka sishaka ko uvuye wewe ni iki nareka ukubesha tureke shatu umuhungu yagize iki ni kiraro kiraki iki none gute wambwira ko umuntu yahindutse mu ndwi zibiri yakunanye n'abakobwa yagendanye n'abakobwa batanu ateramo inda arahinduka nyene ibintu birahinduka umviriza ibintu biguma kwa kundi andi ko umwana arakura agahinduka wowe cyari umwana muto nuri wakonone none andi umukobwa arafite none wowe ujeje gusambura narabo ingene washwanye none ujeje gusambura ukundo bakunda nshaka we kunanira n'ibirara basi yindi kirara wewe yindi kirara bro basi mureke basi none birakwe none ni gwa ndababara mbona umukobwa ariko n'umuhungu nyene bro umva ikintu kimwe biranya nkaje ndiko ndababara kweli ngo basi tuvugana umunota umwe basi nandi dare nimba ari dawa mukoresha iye brother toshimiane bro basi ndasavye oya usabe ibiki Igore basi mu munota ari okipe arazi ko ari umunota umwe yakwereka ibintu byinshi bituma umuhe we mu munota umwe ari okipe basi mviriza nta mwanya tuvugane twumvikane basi numumviriza kandi iki kintu ni giki none birakora ingo basi twivugane none man none basi yabwire mu gutwi basi oshaka iki ari okipe okay sawa byaheze aho usa nuri mu mpimba basi reka nibere ngarakubesha reka kwishuhisha urukundo ntirupfa rondera umuntu atuje none reka tumubase tumubise watumye man ndabasavye ko umuntu besha bakobwa arutesha n'umwanya reka kumubesha abakobwa babandi imana basi ndasavye umubabarire utumubesha nakubwiye ko yahindutse ushaka uva turavugana ndamuzi ameze fresh ndabwira ukuri basi ndamukunda warahindutse kuri sinzo gufata mu bindi oya nta n'umunsi n'umwe frère okay byaheze tubise dufrapa rero kugira ndabagise gahunda zanyu zibandanye tutoro ubona gute mbere ishani kwire ni Natasha ninde basi ndasaba reka none ntabiko biranja none wowe birakuraba none je biranda ko nwongere ndakutse batubwira umuntu turi babiri urabona umwanya uri kuraba tutajuma umushauri wa president nasavye ba dushaka umushauri urukundo rwacu nta mushauri kubera uzuburara bwawe nta mushauri none uzana amakamera none kwemera kuri kirara we oya sindi kirara bro warigeze ba sindigera narahene yengo narigera yo shosho toto eki kiboro na none iki giki reko umbiza nenda kugira ikintu nenda kwazi reka kwanza jesha kukuvugisha umunota umwe wenyene umva ubu je singishwa na mvuge amateka yawe basi yiki yaheye mvuge ndamugira ari wenyene basi oya nibishoka sheri andikira zira watuvumbuye turi babiri uvugira live aha nyene tuvyumva murakundanye uvumbura none uvumbura nkande jo mashako brother oni achi ndeka man wirire sho hapana show uyu numugore wanje mugore wa wapi amuowi ni mugore na muowi niyo projet turimwo rero projet ko wana projet ko kana invitation ona vuba nzogwa invitation ya kandi uzobera pare wewe uzombera pare mama yangu durondera umuntu atuje ari seriye mukunda afise n'imigambi yanje singeneye yuko twoshwana hamuzanisha kiboro cawe cikiboro nimba yitwande bunduki umuzana ivyo navyo nkeneye sivyo ujya kwera unkubi unkoze ko acha singenere ariko sivyo turimo nasavye basi umbise umukobwa w'abandi naninze wozora n'umugabo wa duwa amahoro brother je basi nzotubana ko urondera umushera none birakura wojeje kurondera abashire none basi je nzokurondera umukomisiyoneri je basi nzokurondera umukomisiyoneri wa wa bien abo je none uri umukomisiyoneri man no tumamba umukomisiyoneri no musi basi ariko karonka umusheri mwiza wowe ukundana n'umuntu nzi yuko kumavusha man we nibikuraba ninda kaziha kana nibikuraba ndasavye ba acha kwanza brother none bikino ne basi ivyo bintu man acha urkurabeshwa wewe umva we genda wacu tureke oya je shwa kugenda oya nturavyumva mbwira yuko none ushaka unavuga gute basi ndamukunda para ngo mbwiye ko uramukunda no kurikwa man uremeye kubora gupfa washida acha kwanza man urasubiye man urasubiye reka ndamuhamagara bunduki ndamutelefona bunduki nene ushikana nawe okay basi twumvikana umva ngiye ikintu kimwe bose bakushana nawe umva mbwire je singene go dushobora je nawe okay ndasavye umma mahoro sivyo okay ujya mwana mushasha ndamuronse ico mu gitondo amateka je ntayazi
none mani reka nirire sho mani niko buzima niko buzaturimwo no kuri niko buzima turimo no kuri niko buzima turimo none mani ndagusavye ureke basi ndamuje basi rimwe kabiri gatatu basi hama ni najya gatatu kaca reka mani nirire sho umva ari amukuzimu nta bintu ntarahiriho mani je ngoma ndamurondero rya mukobwa inbox mumbwirike ndamwegeye ndazosubira merci beaucoup STV STV, every story matters.